Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Tutuze ibiganza turamukanye. Turashimira Imana kuko itugiriye ubuntu, itwongeye akanya keza cyangwa umunsi mwiza, aho turi ku munsi wa mbere wa Mungu canke dimanche ya mbere ya kuno kwezi kwa gatanu. Turashimira Imana ko yatugiriye ubuntu mu kwezi kwa kane kurangiye, tukabonye ikiganza cyayo, none n'ubu turayiteze ko ivyiza byinshi muri kuno kwezi. Haleluya. Nitwa Ndize Jean Claude, ndi mwene so. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana riturangiriza ikoraniro ry'uno munsi. Ijambo ngomba ko dusangira rirafise umutwe utubwira ngo ijambo ry'ihumure ku barwanyi. Ijambo ry'ihumure ku barwanyi. Mvuze umugwanyi, aha nibaza ko twese tunyaruka kuvyumva, uretse ko muhava mumbaza ati mbega twinjiranywe n'ikiroberi kumengo nibugomba kuganiriza. Ariko umugwanyi ashobora kuba ari umusirikare w'igihugu canke umusirikare ndamwite gutyo canke umurobere, umuntu wese ari ku rugamba. Umuntu wese ari ku rugamba, uwo muntu aba ariko aragwana, mu ncamake n'umugwanyi. Abantu canke abasirikare iyo bari ku rugamba, birashika umukuru w'ingabo yabaza leta canke ikiroberi canke umukuru w'igihugu akabagendera, akabasanga ku rugamba iyo bari. Abagendeye agenda bashira ijambo. Iryo jambo rirashobora kubatera intege, bakabona ko kuvyukuri intambara barimwo n'ababarongoye bayizi kandi bayihereza agaciro. Ivyo birashobora gutuma basubirana intege, bagira inkomezi, bakabona ko kuvyukuri mu rugamba barimwo atari bonyene. Ariko kandi iyo uwo mutware abagendeye, arashobora kuba agiye kubatera intege nkuko nayiko ndabivuga, cyangwa akaba agiye kubatangariza yuko urugamba ruheze bakaca bitahira. Ariko no munsi siniko ndagomba kuganiriza abari ku rugamba bakoresheje inkoho n'amasasu n'ibiturika, ariko ngomba kuganiriza abana b'Imana. Haleluya. Ariko kandi mumve, sinje kubatangariza yuko urugamba ruheze, ariko nje kubabwira ko urugamba rubandanya kandi rukomeye, bidusaba guhagarara amagabo. Abandi nabavuze ngo nuguhagarara bwuma. Reka twisunge ivyanditswe tubona mu gitabo ca mbere c'Abami, igice ca 19, turasoma duhere ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Igitabo ca mbere c'Abami 19 guhera ku murongo wa mbere gushika 8. Maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose, n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya, utejo nk'aya mango wewe ubwawe utinatakugira nkuko yagize abo, utimana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya categwa n'ubwoba, akura hasi, arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba hi Buyuda, ahasiga umuntu wiwe. Uyu muntu wiwe n'umukozi wiwe. Ku murongo wa 4, mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa, araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu, yisabira gupfa, atewe Uhoraho, ivyanje nibigarukire hano, ntabarunkureho kuko ntaruta basogokuruza. Araheza yiryamira munsi y'ico giti c'umurotemu, arasinzira. Maze umumarayika araza aramukoma, aramubara ati vyuka urye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe, nuko aravyakira, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho agaruka ubugira kabiri, aramukoma, aramubarira ati vyuka urye, urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure. Nuko aravyuka, ararya, aranywa. Izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40, ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Imana ihabwa icubahiro cyane. Iyi ni inkuru tugomba kwibukanya ko ndazi yuko abasomyi ba Bibiliya muyizi,
uyu Eliya turiko turavuga ni Eliya wavugishwa n'Imana. Ibi vyashitse inyuma yaho yaramaze imyaka 3.5 ari mu buhungiro. Icatumye aja mu buhungiro nuko yari yabwiye Ahabu yuko imvura itazosubira kugwa. Ivyo vyose vyava kuki nuko Abisirayeli bari barataye Imana, basigara bahungira canke birukira ibigirwamana vyari vyazanywe na Yezebeli. Imana ikoresheje Eliya iramubwira ati genda ubwire Ahabu ati imvura igiye guhagarara, igiye gutara. Baca bamara imyaka 3. Uriko urasoma mu gitabo c'Abami ubona handitse ngo ni imyaka 3, ariko usomye muri Luka aho Yesu yari karabisubiramwo asubiramo ino nkuru yavuze yuko imvura yataze canke yamaze imyaka 3 n'amezi 6 imvura itari kiragwa. Hano rero turabona Eliya yarasa n'ugarutse kwiyereka Ahabu. Ariko bakiriko baraganira Ahabu ariko aramwagiriza yuko ari we yateje inzara Abisirayeli, ariko Eliya yishura Ahabu ati ni wewe n'ab'inzu yawe nimwe mwatumye igihugu c'Abisirayeli cononekara kikicwa n'inzara. Ishavu ryinshi riraduga kuri Eliya. Acaramubwira ati mbere wanashima banza ukoranye Abisirayeli bose, uhamagare n'ababarozi canke b'abapfumu wishimira. Uno munsi ndagomba ngo twerekane ku vy'ukuri Imana y'ukuri tubwirizwa gukurikirana iyo ariyo. Umwami aratumako Abisirayeli, aratumako n'abakamenyi, ni kuvuga abapfumu bashika 150. Eliya atera ubufino canke akora agafindo, aravuga ati Imana iza kwishura yishurishije umuriro, twese niyo tuza gukurikira. Barakorana, arababwira ati mwebwe bakamenyi nimukora ivy'iwanyu, mwabapfumu hamagara Imana yanyu, niyakorora umuriro iyo turaza kuca tuyubaha nk'Imana. Ariko kuko Imana yategerezwa kwihesha icubahiro, ako gafindo abapfumu baraneshejwe Imana yabo, kuko vy'ukuri nta muriro yari ifise itanga, iratsindwa. Ariko Imana yo mwijuru, Imana Eliya yakorera, irakorora umuriro. Uwo muriro umaze gukoroka nkuko vyari biri mu masezerano, Eliya acatora babagabo canke babapfumu 150 bose arabica. Amaze kubica, mugabe Imana yaramukoresheje, imvura irasubira iraboneka. Naho imvura yaguye, Ahabu umwami w'Abisirayeli atashe ageze muhira abwira Yezebeli umwamikazi ati ku vy'ukuri babantu twara tugenderako, babantu babafyitirizi ntiyabita bafyitirizi, kumva yarabemera cyane, Eliya bose yabamaze. Yezebeli biranka ko bikwira mu mutwe, acaratuma intumwa ubwo nyene kuri Eliya atumviriza ati ivyo wakoze ejo nk'aya masaha natakugira nkuko wagize abo bapfumu, uti Imana zirakabimuhanira. Murumva ko yari yifitiye Imana nyinshi. Eliya mwibuke nkuko nari ndabivuze, ibi inye vyashitse amaze imyaka 3.5 mu buhungiro. Noneho ngaharagarutse yibaza ngo araje mu gihugu, ngaharaje kwerekana ubushobozi bw'Imana, ariko aciye yisanga bibaye ngombwa ko asubira mu buhungiro. Yumvise itangazo, kandi umwamikazi hajya mu gihugu aba ari umuntu akomeye. Avuze ati ndakwica, bishobotse rondera akavu wimbe uburi inyegezi, kuko arabishoboye. Imana dufashe cyane. Eliya ntiyabifashe minenegwe, acumva iryo tangazo yuko bagomba kumwica, ngo acafata urugendo asubira guhunga. Bibiliya yatubwiye ngo amaze umunsi wose mu bugaragwa, ari muri urwo rugendo rw'ubuhungiro. Ku vy'ukuri yumva ararambiwe, yumva umwiheburo urakuze, yumva ntacyo ariko arazira. Arashobora kuba aribajije ati mbega ko maze iyi myaka yose mu buhungiro, none ngaha ndasubiye guhunga, ku vy'ukuri ndiko nzira iki? Turabona yuko yararavye hirya no hino, aravuga ati jico mbona nk'inyishu nuko notuma nipfira. Abavugishwa abagenzi banje bose barapfuye, basogokuruza bose barapfuye, none je nanje nitwa inyererezi, ngume mpunga, ngume ngira ingorane, ico bakiza nuko no kwipfira. Ngo yaciye aja musi y'igiti citwa umurotemu, ariryamira arasenga isengesho rigufi, arabwira Imana ati Mana ivyanje nibigarukire hano, kuko ntacyo maze, sinduta abandi bapfuye, abagenzi banje barapfuye, nanje ndiko ndangazwa, ndabona ko ico baciza notuma ivyanje bigarukira hano. Ngo aca arisinzirira. Imana dufashe cyane. Navuze ngo ndiko ngomba kuganiriza abantu b'abagwanyi.
ubu nibwo buzima tubamwo turi kuri ino si. Mwibuke yuko na Yesu ariko arasezera abigishwa biwe yabasize batangarije yuko abasize mu ntambara. Ubuzima ducamwo ku by'ukuri ntibutworohera turi muri ino si. Birashika ukaba ubayeho uvuga ati ku by'ukuri nzokora ibyo nshoboye byose, jewe n'abo mu nzu yanje tugendere mu mabwirizwa y'Imana, tugendere mu kugororoka. Ariko ibyo byose naho uri kurabibamwo, uri kurabona ku by'ukuri ibihushanye n'ibyo wifuza. Ubuzima bwawe usanga ari ubw'intambara gusa, ubuzima bwawe usanga ari ubw'ibibazo byonyene n'ibyo uri kurabona. Wagize ibishoboka byose kugira ngo urabe yuko umuryango wawe ufata urutonde. Abana bawe uravye ukungene bariko baritwara, urasenze kenshi, amafunguro arajamo, wisonzesha kenshi, uragerageza kubahanura, ariko uri kuraraba ukungene abana bawe bariko baritwara. Ku vy'ukuri na wewe hari igihe utaba ukibaza, mbega Imana nsenga, iyi Mana nkorera yoba yumva gusenga kwanje? Birashika mu vyo kwiyungunganya, kubwo kwizera kwinshi urategura umugambi wo kwiyungunganya gushika naho ushiramo n'isezerano ati Imana niyampa kunguka, ucushinga umugabane canke pourcentage uzoshikana mu gikorwa c'Imana, mu gushigikira igikorwa c'Imana canke gushigikira bene data. Ariko ivyo vyose naho wabitunganije gutyo uri kubona ibihushane n'ivyo wari wifuza canke n'ivyo wari witeze. Turi mu ntambara, Imana dufashe cyane. Birashika no mu gikorwa c'Imana urimwo, abo muriko murakorana aho kugutera intege, ahubwo nibo bariko baragutera inkokora, nibo bariko baragutera ibifunsi. Ibi byose ugateba ukibaza ati none ku vy'ukuri jewe ndiko nzira iki? Ariko reka ndakubwira, turi mu rugamba. Haleluya. Erega hari igihe tuvyibagira. Kuva igihe utangaje yuko wizeye umwami Yesu Kristo, turi kumwe. Wibuka umunsi cyangwa utawibuka, kuva igihe ubwiye Kristo ati ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, kandi guhera no munsi ndagomba gutambukira mu mabwirizwa yawe, ndagomba kubaho ubuzima nk'uko ushaka. Nagenda kubwira yuko wari uhejeje gutangaza urugamba, wari uhejeje gutangaza komba hagati yawe na Satani. Haleluya. Ku vy'ukuri turi mu rugamba. Rero iyo uhanganye n'umwansi ntuhavuca wijajara, iyo utaye igifunsi ngo aca gukomera amashi atakizibukiriye cyangwa naho vyoshika kikamukorako, agira ibishoboka byose nawe nyine akagutera igifunsi. Ntuhavutangura kwibaza ati none ibi byose ndiko nzira iki? Uriko urasoma ku murongo w'10, ku murongo w'9 no w'10 hatwasomye Eliya yahunze, ubona Imana iriko iramubaza ati wenga hantu uri gukora iki? Bise nkaho yariko aravuga ati rega jewe ndiko nzira wewe, ku vy'ukuri ku bwanje nta nakimwe ndiko ndazira, kuko nagize ishaka ryinshi ryo kugororoka. Abisirayeli barataye inzira zawe, nariko ndagerageza ukungene bogaruka mu nzira nziza, ariko none nabi byo ndiko ndacamo. Ariko ku vy'ukuri urugamba turimwo ni kuva igihe dutangarije Satani yuko ivyo tubihagaritse, dutanguye kugendana n'Imana. Turi mu rubuga, turi mu kibuga c'intambara. Imana dufashe cyane. Imana iradushaka kandi ikenera ko tubaho nk'uko ishaka. Satani nawe kuva tumubwiye ko dutandukanye nawe, akora ibishoboka byose kugira ngo aduteshe intumbero, akora ibishoboka byose kugira ngo araba yuko yosubira kutugira imbohe ziwe. Ngaho intambara turimwo aho ituruka, ntuzosubire kwibaza ati mbega ndiko nzira iki? Niwe wabitanguje. Haleluya. Ariko urugamba urimwo si ubw'ubusa. Haleluya. Ndagomba ngo Imana dukomeze. Sinzi ivyo uri kuracamwo, sinawutondagura umuma wose ivyo ariko arabamwo, umuma wose asubije amaso inyuma, urabona ku vy'ukuri intambara urimwo. Ninde yombwira igituma ushobora gusenga ukisonzesha, wasoma ijambo ry'Imana ukabona amasezerano menshi, ariko inyishu ukayibura? Ahubwo ugasanga uri kuhamagara ibibazo, wowe ngo uhamagaye ibibazo, ariko aho biva sahandi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aha mwisi ntituri wacu, ngwisi kuko yanse Kristo natwabwira tugwanya, ngugo rugamba turimo. Rero iyo uko vyogenda kose twumva yuko urugamba turimwo atari ubw'ubusa, kuko turi kumwe na Kristo. Usomye mu gitabo canke mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca mbere ku murongo wa mbere, Paulo yariko arabwira Timoteyo ngo ntugire isoni zo kwihanganira imibabaro ituruka ku butumwa bwiza. Mucamake turi mu ntambara, abagwanyi turi kumwe. Haleluya.
urugamba turiko ntigoroshe. Icyo dukwiye kwiyubara, iyo uri mu rugamba ukihenda ugasanga ugomba gusuzugura uwo muhanganye, ku by'ukuri bizoba bikugoye. Mu rugamba urabanza ugasuzuma cyangwa ugaraba, mbega uwo tugomba kugwana, uwo duhanganye afite ubushobozi bungana gute, mbega nanje nitegure gute, ibigwanisho norondera byoba byifashe gute. Murazi yuko naho urugamba ruba rutanguye, hajya urugamba ntirutanguzwa n'ikigwanisho cya mbere gikomeye. Batangura buke buke bariko barasuzuma abo bahanganye ubushobozi bwabo. Uko intambara ikomera niko n'ibigwanisho bikomakomeye bigenda birasohoka. Natwebwe uri kurana wa Paulo avuze ngo abo tunigana sabe inyama n'amaraso, ariko tugwana n'abafise ububasha, abakuru, abaganzi nosi y'umwijima. Imana idufashe cyane. Hari igihe abaririmbyi baca badufasha kugira ngo twibagire gato intambara turimwo, ngo tutakanyaga shetani leo. Haleluya. Ngo shetani akipita, sivyo? Satani ku by'ukuri si uwo guteza imigere nk'uko tubiririmba. Satani n'umunyenkomezi, ni ikiremwa mugabo gifise inkomezi. Rero iyo ugomba kuba mu rugamba wasuzuguye umwansi, ku by'ukuri birakugora. Uragira ingorane kubera iki? Uwo muhanganye ntawe wamenye. Ariko umaze gutahura yuko uhanganye n'umuntu akomeye, bigufasha kumenya ingana witegura. Ariko icyo nobatangariza, Satani naho akomeye, twegamiye umugabo afise intsinzi mu ntambara zose. Haleluya. Yesu niwe mugabisha w'ingabo, Yesu niwe mugabisha muri runo rugamba turimwo, kandi yaradusezeranye yuko azokwama ari kumwe natwe gushika ku muhero w'isi. Haleluya. Mu rugamba rero turimwo, tumenye yuko duhanganye n'umuntu akomeye, ariko kandi twibuka yuko duhagararanye n'ufise intsinzi mu ntambara zose. Uwo ni Kristo. Ubuzima twocamwa bwose tumenye yuko turi mu rugamba, ariko kandi dufise intsinzi. Icyo twomenya nuko mu ntambara tubamwo cyangwa mu bikorwa by'Imana dukora, uko dutera igifunsi nk'uko nabivuze, Satani umubomye, menya yuko agira ibishoboka byose kugira ngo nawe akubome. Abakozi b'Imana mu mpano zitandukanye, ushobora kuba uri umunyesuku, ushobora kuba uri umuprotokole, ushobora kuba mbere ukorera mu ibanga, ukoresha amafaranga yawe mu gushyigikira igikorwa cy'Imana, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba ukora ibitandukanye. Ariko reka ndakubwire, icyo ukoze cyose ubabaza Satani. Kumubabaza, menya yuko nawe agira ibishoboka byose agusubirize mu ndumane. Ahubwo unasamaye akubita ingumu nyinshi zirengeye izo wamukubise. Abakozi b'Imana turi kumwe, umwe wese mu mpano yiwe nk'uko nabivuze, ibi ndiko ndavuga nibaze ko bitahuritse. Reka ntanga akarorero cyane cyane ku bavuga butumwa n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuga ubutumwa, iyo naho waba uri kiri kurategura, Imana yaguhereje ijambo utegura, menya ko ubwo nyine intambara ziba zitanguye. Imana idufashe cyane. Ubu nk'ubu sinobabwira ivyo naciyemo mu ndwi iheze, ariko uko byogenda kose turamenya yuko n'urugamba atari urw'imfa gusa, tubwirizwa kuguma muri go. Reka ndabaha akarorero kamwe. Hari mu mwaka uheze w'2025 hari hateguwe igikorane cy'abakenyezi cyabereye hano, cyateguwe n'ishirahamwe RPM. Cyari gitumiwemwo abakenyezi ba hano n'abavuye mu mashengero atandukanye. Tugiheza kuvyumvira, umwigisha twamuteguye twamwiyumviriye ko ariko aritegura abaragwaye, agira ibishoboka byose ngo yivuze, ahubwo ingwara ibandanya ikomera. Hasigaye indwi imwe, turavuga ati none igikorane kirasiba canke kiraba, kigitegerezwa kuba. None umwigisha akagwaye biragenda gute? Tireka turondera umusubirizi. Twicaranye nabo twari kumwe, turateranya ubufindo bwose, turasenga Imana yadufasha, icyo turongorera kuri madame wanje mama Maju. Turamugobera, turamubwira ati uko bigenda kose igikorane ntigisiba, kandi ni wowe uzokwigisha. Kubw'ubuntu bw'Imana aratwemerera. Agiheza kuvyemera, intambara yabayemo zabaye urutavanako. N'umunsi w'igikorane, je nari ngaha mu gitondo, niteze yuko nza kwirirwa hano ndindira igikorane ko kiba. Naho ntari umukenyezi mugabo nari mu bagiteguye, nategezwa kukibamo. Ariko sinzi ukungana niyumviriye ati nta kuntu wotaha muhira ukaraba integura rimwe. Shitse muhira sanga ariko aritegura, arahejeje, harageze ko tuza. Ibirato yarasanzwe yambara
uwo munsi byaranse kumukwira. Yarambaye ibirato nk'uko bisanzwe, atambutse kabiri gusa ikirato kikaba kiracomotse. Yiyumviriye gushyiramo akantu kugira ngo ikirato kimufate, arabe ko yotambuka byoroshe, kikaca kimujya cyane. Tuza muri iyo ntambara buke tuza gushika mu gikorane, abo dukorana batangwe kugira uruhagarati, mbega umuvuga butumwa ari. Twashitse twacerewe. Kubw'ubuntu bw'Imana igikorane cyarabaye kirahera kandi kigenda neza. Ariko inyuma yaho intambara nyezini baratanguye. Mu muryango twagize ibibazo bitari bike, ariko cyane intambara zaba zitumbereye madame naho twese zitadusiga muhira. Gushika naho yisanga asiga ariko yakira amajwi amubaza ati wavyemereye iki? Wabivugiye iki? Munumva intambara yarimo. Ariko nakararo kamwe muri byinshi, nzi nawe ufise byinshi ucamwo. Imana idufashe cyane. Ariko uko vyogenda kose, uru rugamba ko twagwemeye ntitubwirizwa gusubira inyuma. Haleluya. Ndasaba Imana ngo idushoboze, idukomeze. Kuko nkuko Eliya naho yabona kumengo byose byarangiye, icyo mubera cyiza nuko yo kwifira. Turabona yuko umumarayika yamukanguye, aravuga ati vyuka uje unywe. Haracyari ibikorwa utegerezwa gukora. Imana idufashe cyane. Usomye ku murongo w'10 haratubwira ngo Imana ariko iramubwira ngo hariho abami babiri utegerezwa kuja kwimika, kandi utegerezwa gutoranya Elisa ngo azosubira mu gishingo cyawe. Mu ncamake ntiharagera kupfa, none ni wapfa ninda zo gusubirira Elisa kutaramurobanura. Haleluya. Naho intambara yogwira, naho wo kwisanga umeze nk'uhagaze mu itanura ry'umuriro, menya yuko hataragera kugenda ntaho uzoja. Haleluya. Ndasaba Imana kugira ngo idukomeze muri no rugamba, kugira ngo duhagarare by'ukuri tuzi yuko urugamba turimwo atari ugwipfa gusa. Kugihema naho uhagaze mu itanure, ko ugihema naho ukikujwe n'imisozi y'ibibazo, menya yuko hari Imana ikurindirije. Haleluya. Hari abatarumva ubutumwa bwiza, ari jewe nawe tugirizwa kubabwira. Hari igikorwa cy'Imana utegerezwa gutunganya. Akanya waba usigaranye, saba Imana kugira ngo ntikaba kipfa gusa. Iri tera bwoba rya Satani ntiritume wasubira inyuma, ntuhavumanika amaboko uvuga ngo ndemeye gutsindwa. Aho uzoba umaramaje mu komanda ari we Yesu Kristo. Haleluya. Ndasaba Imana kugira ngo idushoboze. Mu bibazo byose twaba turiko turacamo, urugamba dutegerezwa kurubandanya. Uko byogenda kose ntitubwirizwa kumanika amaboko, ariko inzira yacu canke ivyo turimwo birazwi n'uwadutumye kandi dutegerezwa gutsinda. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 15 n'uwa 16 niwo werekana ko yategerezwa kubanza kuja gusiga amavuta Hazayeli, Yehu na Elisa kugira ngo ibikorwa bishobore kubandanya. Haleluya. Ariko avomera mu kiva. Haleluya. Yesu uko byogenda kose turamuvuga. Uti none bigenda gute kuri kuratubwira ko umugabisha w'ingabo ari Yesu Kristo, kandi akaba afise intsinzi mu ntambara zose? Amasengesho yacu namba yumva, bigenda gute ngo turekere mu bibazo bingana gutyo? Reka ndakubwira ijambo ry'Imana. Usomye muri Luka igice ca 18 ku murongo w'7 haratubwira ngo none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Imana naho yagutebeje yarakumvise, naho mengo yaragutereranye muri urwo rugamba, ku vy'ukuri muri kumwe kandi izogucira urubanza rugukiza. Haleluya. Ntaco bitwaye intambara uri kuracamo. Ndasaba Imana ngo uhagarare ku vy'ukuri, uhagarare nk'umusirikare adatinya urugamba. Niwe yumvira gusubira inyuma, niwe yumvira kumanika amaboko, ku vy'ukuri bizoba bikugoye, ku vy'ukuri bizoba vyanse. Reka twisunge urukino rwa box, urukino rwo guterana ingumu ku bamaze kurubona. Uru rukino abasanzwe barukina, naho umva barabantu babiri bahanganye kandi barukinira ku gatere gatoyi gashobora kuba gafise metero 5 kuri 5 canke zirenga gatoyi bivanye n'igihugu. Abo bantu bakina urwo rukino, ahantu hambere utera ingumu araba ni kino gice. Imana dufashe cyane. Araba mu maso,
uri mu rugamba naho yokubitwa ingumu nyinshi gute isura ikamenagurika bigashika agatemba akagwa hasi bitanse gose, ntiyemera ko arbitre cyangwa umuhagarikizi w'urukino aharura amasegonda 10, kuko wihenze agaharura 1 2 gushika ku 10 ukiri hasi ubuhejeje gutsinda. Nico gituma muzobona naho abari karava amaraso, naho isura womengi bayamenaguritse, ntiyemera kumara uwo mwanya kiri hasi, atuma vyuka muri twa tuguvuduke yasigaranye agasubira agatega yasura bagakubita mwingumu kandi. Haleluya, Imana dufashe cyane. Muri uru rugamba kandi cyangwa runo rukino, aho hantu bakinira ahantu hazitiye ku buryo n'uwakwiyumvira guhunga bitamworohera. Birashika umuntu agakubitwa ingumu ikamuremera akisanga yatarukiye inyuma y'ikibuga, naho nyene agira ibishoboka byose ntarenza amasegonda 20 akiri inyuma y'ikibuga, kuko amasegonda 20 akwiye abahejeje gutsinda. Naho ingumu yamutereye hanze agaruka yavura avuga ati je sindagera gutsindwa, asubira gufora ingumu, asubira ku rugamba. Haleluya. Ariko kandi naho abari mu rugamba birashika kubwo guseseregwa agasanga mu gukwepa yotarukira inyuma gatoyi, ariko ibintu bizitije cya kibuga bagwaniramwo uza gusanga ari ibintu by'ibiziriko bimeze nk'imisipi. Yihenze agatarukira kuri cya kiziriko atabiteguye neza, bya bigozi bica bimugarukana kuri wa muntu bahanganye, kandi aravye nabi ashikira ku ngumu iremereye. Nico gituma runo rugamba kugira rugwane neza, naho aba yakubiswe akababara, agira ibishoboka byose agahagarara amagabo, kuko ahagaze biramworohera kubona ingumu ahizanana, bigashoboka ko izibukira cyangwa akayitangira mu bishoboka byose, bikoroha yuko nawe asubiza mw'iyindi. Ariko ubwo bani bwamutera akaguma ahunga, ku by'ukuri asanga ariko arakubitwa mu kajagari. Imana dufashe cyane. Ariko kandi hari igihe ingumu zimubana nyinshi, ububabare bukaba bwinshi, akibaza ati mbega nduhuke gute kumengo siragera gutsindwa. Kenshi muzosanga aca yiterera kuri wa muntu bahanganye, ukamenga agiye kumuha yambi, agiye kumugumbira kugira arabe ko yomufata ntasubire kuronka hacisha ingumu. Ariko naho amufata gutya, wa muntu bahanganye agira ibishoboka byose aguma arondera hacisha ingumu kugira ngo akubite mu maso. Niko rugamba. Imana dufashe cyane. Ku by'ukuri aza kwemera ko yatsinzwe ari hafi yo gupfa. Benshi bahaguruka ngaho basubira baja mu bitaro, kubera iki? Yagwanye n'ingufu ziwe zose, yakoze ibishoboka byose kugira ngo agwane naho bitakumworoheye. Ariko ndagomba nawe menya yuko ino si turimwo ni yatere turiko turagwaniramo. Imana dufashe cyane. Uwo duhanganye ni Satani, tukamwereka amarira bizoba bihejeje, tuzoba duhejeje gutsinda. Tukamwereka guhunga, ku by'ukuri aho byose bizoba byononekaye. Biradusaba ko duhangana. Aduteye igifunsi tuvuga Kristo. Haleluya. Aduteje ibigeragezo tugenda kwamamaza ubutumwa bwiza. Adutera ibibazo tuvuga ati kumwe kwayo batizina gihoraho nirishemagizwa. Haleluya. Ngubwo rugamba dutegerezwa kubamo. Hari gihe kubwo gusenga kwinshi tukarambirwa, hari gihe dusanga umenga inyishu twoja kuzironderera kwa Satani, tukagomba kumera nka wa muntu ari muri box, ukacugomba kuronderera inyishu kwa Satani. Nababwiye uyu muntu naho yogomba kuja gufata amaboko cyangwa kugumbira uwo bahanganye, agira ibishoboka byose kugira ngo amumene amaso. Nawe ukaja kuronderera inyishu kwa Satani, nta rukundo agufitiye. Nivyo wisanze uhagaze iwe, ariko ku by'ukuri uzokubitirwayo nyinshi. Imana dufashe cyane. Urarindiye umufiyanse umwanya muremure vyanse, ariko wumva umengo witeguriye kwakira uwo ari we wese. Nutizera Imana uwo ari we wese naho yoba ari imborerwa, wumva umengo wopfa kumwakira. Ariko ndagira ndakwibutse urugamba turimo suko turugwana. Haleluya. Biradusaba kwihanganira ibifufuri, biradusaba kwihanganira ingumu dukubitwa, kuko uwo turi kumwe ntitubwirizwa kumumara amazi. Imana dufashe cyane. Warasenze kenshi, wivuje kenshi, wararondeye ukungene wo kwivuza ngo ukire vyaranse, ariko no musa uhogeze wumva witeguriye no kuja ku mufumu wari we wese bakubwira, yokubwira yuko ashobora kuronka inyishu. Ariko reka ndakubwira, naho vyosaba ko dupfa, kirazira ko duhemukira Kristo. Haleluya. Imana dufashe cyane. Urugamba turimwo nuko rumeze.
ntitubwirizwa kumanika amaboko. Satani ntitubwirizwa kumwereka amosozi, ariko dutegerezwa kubandanya urugamba. Imana idufashe cyane. Naho byose abako dupfa, ijambo ry'Imana tubwira ngo gupfa ni inyungu. Abarundi nabo ngo uheze kugoka ibigori bikera, ntitugoke. Imana idufashe cyane. Ibyo uri kuracamo ndabizi sibikoroheye, ariko uko byo babimeze kose banza usuzuma ati mbega by'ukuri ndacyari ku rugamba. Imana idufashe cyane. Nababwiye ko ntajya kubabwira ko urugamba ruheze, ariko ndagomba ngo dusubirane inkomezi tubandanye urugamba. Eliya naho yari kuja kuko yaragifise ibikorwa bikomeye byo gukora. Yategetse kurondera umusubirizi, yategetse kurondera umwami w'Abisirayeli, yategetse kurondera umwami w'Abasiriya, niwe yategetse kubashiraho. None yagomba gupfa ngo aje hehe? None nawe kuzi mu muryango wawe hari abatarizera Kristo, ariko kubwo kurambirwa wasubiye inyuma. Rabe ivyo uri kurabereka, wasubiye mu ngeso mbi, wasubiye mu busambanyi, wasubiye muri vya bindi wari wararahiye, vya bindi wari warabwiye Yesu ati Yesu ndakwakiriye, rongora intambuko zanje, biriya byose ndabihevye. None wabisubiyemo. Bamwe wahora ubera karorero, bamwe wahora ubwira ubutumwa bwiza, ubu uri kubereka ibiki. Imana dufashe cyane. Ndagomba ngo Imana idufashe dushobora kubandanya urugamba uko byogenda kose. Warasenze kenshi, subira usenge. Haleluya. Waragerageje biranga, subira ugerageze. Ko utarapfa haracariho icyo Imana yakurindirije. Haleluya. Muri utwo tuguvuduke ufise, muri uko guhemukirwa, muri ubwo bubabare ufise, hagarara ushikamye uvuga ati je urugamba ndiko sinshobora gusubira inyuma, kuko iyo ndiko ndaja ndahabona urugamba ndiko ndagwana. Uwampamagariye urwo rugamba ndazi ko turi kumwe kandi ahemba neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana usomye mu cyace cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto 15:58 atubwira ngo Imana iduhemba neza uno munsi no mu bihe bizoza. Imana idufashe cyane. Naho womenga amasengesho yawe ntari karishugwa, naho womenga ivyo biriko birononekara, nagenda kubwire tugihagaze hano kuri ino sinyene twama twitaze kugira neza ku Imana. Haleluya. Twama twiteguriye kwakira ivyiza bivuye ku Mana, ariko kandi naho twakwambura uno mubiri, iyo turiko turajaho ibihe bidashira, naho umunezero gusumba ivyo turiko turabona uno munsi. Ndagusabe ngo ntuhemukire Imana. Ndagomba kandi turaba karorero ku basirikare ba Amerika. Aba bantu urugamba baba bariko, kuko iyo bariko bararasa n'abandi bararasa, ntibatera amasaso abandi ngo batera amatomati. Oya, bose baterana ibiturika. Birashika no muri bo hakaba bakomereka, hakaba n'abapfa, ariko ibanga bafise nuko atanumwe basiga ku rugamba. Naho cyo bari kiziga batuma bakiremeka bakagisubiza iwabo. Imana dufashe cyane. Ari uwo babonye yakomeretse, ku by'ukuri barashobora kuhasiga n'abandi benshi bariko bagerageza ukungene bamurekipera. Imana dufashe cyane. Icyo ngomba kuvuga ni giki? Muri no rugamba turimo birashika kubwo kuremegwa, birashika kubwo kwiranda, birashika kubw'intege nke, tukisanga hariho inkomere tugendana, tukisanga hariho abakomeretse, tukisanga hariho abantu bariko barava ku rugamba. Biradusaba twe duhagaze gusubira inyuma kubatora. Imana dufashe cyane. Ntiwemere ko mwana data gusubirana inyuma wabimubonye, naho byo babyarashitse agakora icyaha, uwo mengo nukumenja bigashika no kumutanga akaba yaratenzwe. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo aba bantu ntitubwirizwa kubareka ngo bicwe no mubabaro, tuje kubatora, tubahanure, tubagarukane ku rugamba, kuko inzamba itaravuga tutarafa tubwirizwa kuguma ku rugamba. Haleluya. Kubw'intambara nyinshi birashika ugasanga umuntu yaremerewe n'ubuzima, kuvyukuri ugasanga umuntu ariko aracika intege. Nico gituma nagomba ngo tube dufatana amaboko, twibuka gusengeranira, twibuka guhanurana, twibuka gushigikirana. Umumo wese kudashoboye ugasanga mwene data hari intege nkafise mu bifatika by'ubuzima, ugasanga hari cyo umufasha, ntumyirengagize. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ntituzitira imbabazi. Haleluya. Ereka tubwiriza gufatana amaboko. Abasirikare bari ku rugamba, mugenzi wewe naho byo bavyanse, naho yoba yakomeretse adashobora gutambuka, atuma muterera ku rutugu akabandanya urugamba, mugabo akubwira ngo bashobore kubandanya bagenda. Haleluya. Abasirikare turi ku rugamba biradusaba gufatana amaboko. Ndagomba ngo dusenge Imana. Ndagomba umuntu wese asuzume, mbega uru rugamba ndiko ndagwana, mbega ubuzima ndimwo biriko bigenda gute, ndiko ndavyitwaramwo gute.
ariko tutaragera gusozera nagomba kubwira wewe wisanze waramaze kumanika amaboko, ku by'ukuri usigaye uri imbohe ya Satani. Abantu babizi cyangwa batabizi, ariko umutima wawe n'icyabona. Usuzumye ubuzima uri kurabamwo, ku by'ukuri urashobora kubona ko utakiri ku rugamba. Urashobora kubona ko wakomerekeye ku rugamba, umanika amaboko, wemera kuba imbohe y'umwansi. Uno munsi ndagomba ngo ufate ingingo yo gusubirana inkomezi, ufate ingingo yo kwiyambura umwansi kugira ngo ubandanye urugamba. Imana dufashe cyane. Ariko kandi na wewe wisange ijambo ry'Imana naho waryumvise kenshi cyangwa ariko rya mbere uvyumvise utaratera intambwe ko kwizera umwami Yesu Kristo, wowe nta n'urugamba uratangura. Wibereye kwa Satani hari apana no muri sano, wibereye hari ya mucumba. Urashobora kubona kumenga ubuzima bwawe bumeze neza, ariko menya yuko ukiri hariya kwa Satani. Ariko ndagomba ngo uno musi utangure urugamba. Haleluya. Ubwire Kristo ati ndakwizeye ndakwakiriye kugira ngo dushobore gutangura urugamba, kandi urugamba rwacu amaherezo yago rumeze nka filme. Umaze kuraba filme rimwe kabiri usigara umenya ati uyu muntu nahari karakubitwa, ndazi yuko atazagufa niwe aza gutahana intsinzi. Yesu ashimwe cyane. Urugamba turimo turazi yuko intsinzi ari iwacu. Yesu ashimwe gose. Erega na Satani arabizi, ariko naho abizi agerageza ibishoboka byose kugira ngo adutere ibikomere, arabukungene twohemukira waduhamagariye muri runo rugamba. Arazi yuko iyo turiko turaja ari mu ntsinzi y'ibihe bidashira, ariko biragusaba mbega kuri uri umugwanyi uriko witwara gute muri urwo rugamba. Haleluya. Ndagomba ngo dusenge Imana, abaririmbyi badufashe, ariko nawe wiyumvire mbega urugamba ndiko ndarugwana gute. Isengesho dusenga turasaba Imana ngo idushoboze mu ntambara zose twocamwo tugwane tunesha. Sindiko ndavuga ko intambara yaheze, sindiko ndavuga yuko ingwara zahagaze, sindiko ndavuga yuko ubukene buca buhagarara, ariko ivyo nyene bikiri hari, ivyo nyene bigihanganye na wewe, ndasaba Imana ngo idushoboze kugwana tunesha. Ntituhave tumanika amaboko, ariko inkuru nziza nkuko umumarayika yazaniye impamba yafashije Eliya kutambuka iminsi 40, natwe bw'ijambo ry'Imana rirahari. Biradusaba guhagarara mu ijambo ry'Imana, biradusaba gusenga cyane mu gihe cy'intambara twuba turiko turacamo, ariko kandi tukamenya yuko Kristo turi kumwe. Uri mu ntambara usa n'uwamanitse amaboko, intege zacitse, wavasi tugasenga Imana. Ubuzima bw'ivyaha wowe muri kuracamwo ku vy'ukuri wamaze kuba imbohe y'umwansi. Nawe wenda agomba ngo uno munsi ugira intango nshasha, uhaguruka ubwire Kristo ati nsubiza inkomezi kugira ngo runo rugamba nshobore kurubandanya neza. Ubumva keneye rino sengesho vasi kugira ngo dusenge. Ariko nawe utarizera umwami Yesu Kristo, uno munsi wo kubera umunsi mwiza wotera intambuko ugashika hano kugira ngo abakozi b'Imana tugufashe haba mu masengesho no mu mpanuro kugira ngo ushobore gutangura urugamba. Turiko tugwana na Satani, biragoye bikeneye ubuhinga. Duhe inkomezi Mana, duhe inkomezi, duhe inkomezi Mana, duhe inkomezi. Turiko tugwana na Satani, biragoye bikeneye ubuhinga. Duhe inkomezi, duhe inkomezi Mana, duhe inkomezi, duhe inkomezi Mana, duhe inkomezi. Turiko tugwana na Satani, biragoye bikeneye. Reka dusenge Imana. Ariko mu gusozera nagomba kuvuga ibi: iyo umusirikare ari ku rugamba agakomereka bikamunanira no gutabaza bagenzi biwe, arashobora kuvirirana akisanga no gupfa yapfuye, abagenzi atana kimwe bamenye. Ushobora kuba wararashwe, ushobora kuba warakomeretse, ukisanga mu buzima utateguza kuba urimo, ku by'ukuri ntiwidadire, ariko wova hasi kugira ngo dusenge Imana.
n'uwumva yokenera impanuro mu buryo bwagutse n'ahatoba yavyerekanye hano, abakozi b'Imana turahari. Ku vy'ukuri biradusaba yuko dufashanya, biradusaba yuko dushigikirana kugira ngo ubuzima bushobore kugenda neza. Reka dusenge Imana, dusabe Patrick umurongozi w'ishengero ashikana turongore muri no sengesho. Imana ibahezagire. Uhoraho mwami mana yacu, turi mu ntambara kandi umugabisha ni wewe. Mu izina rya Yesu Kristo, iki gitondo Mana tuje imbere yawe nk'ishengero, kuko inkomezi zidushirana ku munsi. Satani aratugwanya buri munsi Mana, kugira ngo aduteshaguze tuve mu rugamba turaswe. Ariko iki gitondo twambika inkomezi Mana. Imibiri iratugora, imibiri ikenera ivy'imwemu umuntu w'indani yanka. Mana yacu tukisanga tumaze kuraswa. Iki gitondo tuyishishitiye, Mana yacu tugirire imbabazi maze twambike inkomezi. Duhaguruke Mana nziza, tugwane tunesha mu izina ya Yesu Kristo. Isi iragerageza kutwosha kugira ngo bishike tuve mu nzira y'agakiza, kandi benshi baramaze kuyivamwo. Mana nziza, kubw'uruhendo rw'isi, iki gitondo turi imbere yawe, turakwinginze ngo twambike inkomezi Mana mu izina ya Yesu Kristo. Umva ugusenga k'umwe wese aho yananiriwe. Mana nziza, wewe urahazi kandi ariko aratura ibyaha vyiwe, ariko aratura intege nke ziwe. Ndakwinginze Mana ngo wumve gusenga kwiwe, umutabare. Hari ikigeragezo Mana kizingira ku muntu bigatuma atanukwizera. Mu izina ya Yesu Kristo Mana, turakwinginze umwe wese mubimuboshe abohoke mu izina rya Yesu Kristo. Arababoshwe n'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo Mana, turabasabiye kubohoka. Arababoshwe n'akaboregwe mu izina rya Yesu Kristo Mana, turababohoje. Harababoshwe n'ingeso y'ububeshi Mana, mu izina rya Yesu Kristo turabasabiye kubohoka. Mana tabara, Mana girira neza abasavyi bawe. Harababoshwe n'ububegito butandukanye vyaranse ko babivamwo, ukwisambanya Mana nziza, kuyerera mu izina rya Yesu Kristo turasavye nyaguhora ku ngoma, wambike inkomezi Mana, abantu babohoke mwe wese n'ivyamuboshe, kugira ngo tugende Mana nziza nk'uko bibereye abera uzobukoze. Mana yacu, Mana ushobora byose, turasengeye abagwayi bari hano mu ngoro yawe. Harababoshwe n'ingwara n'abaganga barabihebuje mu izina rya Yesu Kristo. Mana, twabwiwe yuko na Lazaro yarapfuye ariko uramuzura. Turabohoje Mana nziza ababoshwe n'ingwara mu izina rya Yesu Kristo. Turabasabiye gukira Mana, turatuye amaraso ya Yesu Kristo ku mugwayi wese ari hano mu ngoro yawe. Tugasengera n'abari mu bitaro, n'uyu mwana mutoyi Mana nziza niti ari mu bitaro, turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana, imyambi yose umugwaniza ari kararasa turayitesheje agaciro Mana, turayizimishije amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe, imbabazi zawe, ikiganza cyawe c'inkomezi Mana, kivyura abagwayi ku misego, ikiza abagwayi, isokora imisonga n'imyambi yose y'umugwanizi. Turagushimiye Mana y'agakiza kacu, turagukenguruke kuri Imana udukiza, turagukenguruke kuri Imana udutabara. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.